mu nama nkenguza amateka waragiye umugabo waciye umenga ntiwagumyeyo wanse ko ico gikorwa mu gikorerayo cy'ubuko simwe mwadukuyeyo mwadukuyeyo jewe no uvuga nsubireyo sinawasi ariko wavuyeyo bataragukurayo kumeye watawe kuzura aya nshobora kuba nari mfatiriwe ahandi ariko urumva kumfuta mwadufuse mwafashe itegeko umuntu yobigenza gute ko atankomvise ngo njeyo ku ngufu reka rero tugaruke reka tuje rero kubera igihugu kiya gihe abene igihugu baratanga amakori bagononokewe umva rero ndakubwire niyo uvuga kijya gihe n'iryari igihe nari ndahari igihe wari mu baganza shawora twenza wewe ntawe no kwifuriza gutwara nka kiriya gihe aya kuko igihugu ni cari kiryoshe kiryoha gute igihugu kiryoha gute igihugu kiryoha iyo kiri mu mutekano abanyagihugu bagakora ukabona bahita batwenga ariko iyo uvuye ngaha uduka mu Bugarama ukagenda ivyatsi biri mwibarabara byatsi biri mwibarabara ndashobora kuvuga ngo ni byiza iyo uri kuratembera ukabuzi yuko ufise bene wanyu bariko barayerera mu misozi bahangayika abandi bari hanze ntushobora kunezerwa nico gituma mu migambi twari dufise urazi ko twabifatiye iyo twari tori iyo twagiye Arusha n'ahandi ariko twagiye twirukanga kugira ngo abarundi bose batahe tugira imana muradukundira murataha jewe kweri ujya munsi akaguru naciye nshira mu gasonge ko jewe ntirukanga ngo ndahagume nshaki ariko arakantu wagumye uvuga uti ari gihe mwabumba bamena abo abamena ntiwavuza bari bo mugabo barabuza amakori ko atangwa ikori ryari kuva he mbanda kubwire uri kurivugisha ibintu uzi ikori ribonekeye abantu bariko barakora bagasarura me iyo hari intambara abanyagihugu baba bafise intekera ku mutwe birukanga ntibashobora rero gukora ngo uvuge ngo barashobora urumva natwebwe twagerageza kubaho kugira ngo tutamigwa avec utuntu dukeyi twari dufise tukaza tudukora buhoro yaba muvandimwe araha agehari niwe yari kukubwira yuko yigeze kuza kunsaba miliyoni niba ari 110 nkazibura muha 80 ariko naho nyene nahendahenze kugira ngo aboneke ubu murayoragura umuyoro mugatwara ubuwonya nta wasiwasi naje urabona naje ndanoshora ko duke nawe urashikirwa no ico gihe ntibyashobora byabakora nuko muhimiriza rero abene gihugu batangiko umva muri transition mu gihe ca transition igikuru kwari guhagarika intambara igikuru kwari uko intambara ihagarara hanyuma abarundi bari hanze bagataha c'était ça le défi nicyo gikogwa nari njejwe kandi nagitunganije kwere hako igihe mwataha we wari ngaha daye wari ngaha daye abari igihe patsurya president de l'Assemblée nationale twageze kuvuga nari ngaha mu misozi n'abandi bamwe ngaha twaravugana bamwe bashaka bamwe bakantuka ariko nkavuga nti kuzima tuvuganye hanyuma bukeye kabiri ati bitega wana umwaka agenda akavuga ati kijya kibwa c'igi president kameme kirakunda igihugu jewe umuntu abuze kijya kibwa c'igi president kirakunda igihugu nacangira nti niba nivyo utikaze mari mwaka gukunda igihugu nivyo ni ka reserve positive ariko baratebye igihe bagira ati bya bindi bavuga shani byiza uzoze duhurira Dar es Salaam mimi nilienda kule hanyuma duhurana nyakwigendera turicara turahagarara dukora ikizingi kinini turavuga turatwenga kabisa i Dar es Salaam ku buryo abatanzania n'abaganda baturavye
nyuma duhejeje barambwira ngo hewe nti ngo bajya abagabo wabahaye iki nta na kimwe ngo n'ubwa mbere tubonye umuperezida w'i Burundi na nyakwigendera bahagarara bari mu bandi batwenga ati twebwe ntitwari bwigere tubona amenyo yiwe. Ndakubwiye isi nkuru mbarirana hanyuma ayafise jewe nane sara ntiyarayo kwerekana yarekana ishavu ko ashavuye ariko jewe ndonsa ako kantu hama tugakora uwo muzingi tugatera ilisuru ngabereka yuko jewe bakuye tuje mu matora jewe nigire mve muri aka kajagari hagise ati je nagize nti nisawa kwe kandi cyarakunze udufise umwanya mutoyi muzoreke nzobibabwira ni reka tubandaye ku makori yaranyemereye yuko azompa umwanya kugira ngo ndabibasigurira idonira tubandaye ku makori turaza gukaruka ikabanza reke ndakubwire ko ico kibazo uheje kumubaza iyi nagira ndakizane hi kizane nagira ndakizane ngira nti uno munsi birashoboka yuko hoba hari babandi wavuze batoza nabi bagatoza batoreza mu mufuko ni nkuko uvuga yuko iki gihugu atabasuma bahari ngasi mwijuru si mwijuru namba naye amaprizo ntahari ntibama bafunzwe ibyo nibitoyi nibisanzwe kuko leta ihari kugira ngo iziragorora abo bose bakora nabi ariko tugaruke kuri ibyo by'amakori nyene uri kuravuga yego ujya umuhomme d'affaires cyangwa umunyagihugu asora kuyo yungutse iyo yahombye ukaza kumusaba gutanga ikori uri kuramuhohotera urantegera nico gituma iyo turiko turavuga amakori no kuyatanga tubanze dusubira inyuma twisunge turabe mbega iri kori turiko turasaba niryo nirigezweko kuko je uje kunsaba intuze ikori aho nsanga n'umutahe ngomba kuwuguha nca ndabiheba none ikori tiko turasaba rero ibyo ndiko mbwira abashinga amateka namwe bwabo batwari bari ngaha ngize imana yiga bose baraha bari ngaha n'ubundi nico gituma nije mu permis yo kwivuga nabuze nti kintu ndakidudurire ifo yuko baharura neza amakori ukuntu ameze kuko hariho amakori aremera ugasanga umuntu ariko arasubira inyuma canke ugasanga ivyashara ntavyo kubera politique commerciale ishobora kuba itameze neza nihaje bavuga ati trop d'impôt tue l'impôt ico kintu no kwama tugifise ku mutima no kuvuga yuko urenza hagutera uje imbere ugasanga ya sahani twahora duha ko leta nta kiriko bugaye nonaho uri kurakori nimuze muravuga rero ngo gutanga ikori abantu bategerezwa gutanga ikori kandi barabizi nta muntu numwe atabizi nta muntu numwe ashobora kwinyegeza ngo ntashobora gutanga ikori jewe iyo ntaratanga ikori sinumva nditrangiye kuko amahera mba mfise sigwanje no utanga mu mutahe tanga mu nyungu oya kugeza ubu ndacaheyaheye kugeza ubu ndacaheyaheye ariko hari habugara none nkabo ntibaba bagowe donc iyo tuvuga ikori jewe nsubiye mu byo navuze kare nta muntu ari ngaha muri iki gihugu afise activité yibaza yuko atagomba gutanga ikori uwo bagibaza ni ngaba batripota busuma batripota baza barafata ariko umuntu nyawe w'umudandaji arazi ko ategerezwa gutanga ariko honorable Sizohagere yavuze ati abakuru bateza gutanga ikori ni usanga mu bakuru nyene ari bo bagomba gukwepa ikori cyaye kurihunga naho rero mbwira aho si mwebwe ni naho rero mbwira son excellence na inspection generale yuko barikanura kuko ushobora gusanga bene abo badatanga iryo kori ari bo batuma amakora aduga kubera iki kubera yuko usanga leta yabuze iki koresha kugira ngo ihemba abo abakozi ba leta alors que yagiye mu mifuko y'abadashaka gutanga ikori il faut être très dur pour abo bantu nugufata inkoni pe sans pitié utavyumva tahe nico gituma
icyo kintu wowe uvuga rero utihande tumukuru ntiyambarira inkota ubusa nayikoresha abusorima bijya agenda vyemera nkuko ndakubona abo ko bigomba kugenda kandi mugane ninde yabivutse ni Nyangoma yavuze ngo wanka gukobita imbwa ukorora ibibwana ibiki imisega nuko iyo umuntu muretse ntatanga ikori haca yirara none kubera ko abakuru ari bo bokwihutira kutagomba gutanga ikori bo birara jewe ntabwo nzi ko ari abakuru ariko jewe ndaritanga urayitanga kabisa nezi jana kwijana nk'ubu Avril ya Mars yaheze nararisha warahejeje none no munsi wohimiriza ababwirizwa gutanga ikori bose ubereka iki cyotuma baritanga d'abord il faut yuko buri muntu ahari afise ibikogwa by'ubudandaji cyangwa by'amahinguriro activité économique yuko gutanga ikori ari itegeko kandi yuko ari kuneza yiwe uti kuki none niba adandaza ngaha akadandaza ibitoke bizoza ku mutwe cyangwa bizoza ku modoka aya mabarabara adakozwe none bizogera ngaha ibujumbura gute telefone zidakora none azokora komande gute urandega n'ubundi bururero nk'ubwo abanyagihugu bacu bagomba gutegera yuko gutanga ikori n'umurimo mwitumo si ibintu byo kubembereza n'umurimo mwitumo icyo igisabwa leta ni ikihe ni ugushiraho ibitigiri bigendeka meosi bituma leta ibaho na leta nayo nyene no kuyigarukirako uyigarukirako gute erega leta irashobora kuyorganiza ikagira abakozi ba leta umuyoro hari igihugu jewe nagiyemwo simvuga icarico wasanga aba mu kwinjira ugiye mu biro wasanga abakozi nk'umunani bari hajya bicaye bariko baritera ilisulu shefu yakenera hakaza umwe abandi bibereye ngaho hanyuma inzego zihindutse n'ahantu usanga abaperezida babahindura turesimwa umuperezida yaza wundi apresimwa agacazana abandi biwe igihugu umukuru w'igihugu atwaye amezi 6 agacabisa abandi birahari wangu muri Haiti yego ariko ubu byarahetse bari mu bindi urumva rero abakozi bakaba muyoro urumva bene ico gihe iyo ufisa abakozi bimbura kimazi ubu ufise umuyoro ugutwara amafaranga batariko barazana umusaruro utuma igihugu gitera imbere nico gituma mu vyerekeye gestion y'igihugu abategetsi ico basabwa no gukora kugira ngo abene gihugu baronke uburyo bwo kwikorera ibyabo batirukira leta iyo abanyagihugu benshi birukira leta kwirigwa bicaye kwandika iki gusa dukeneye igihugu giproduiza igihugu kizani gihinyanyura ibintu hama kikagurisha hanze none uraba ikirato nukugura hanze aka nukugura hanze ibi nukugura hanze none twebwe tuduproduiza icunegura nukugura hanze icunegura abene gihugu bateza gutanga ikori no munsi bigira sinda bibazwa niki ubu ntabyo ngikontorora vraiment nabandiko ndababeshera yego ico nsaba gusa nuko abatware bacu babiraba neza kugira ngo abanyagihugu ntibanigwe ariko na leta ibeho kuko leta itariho nta kigenda nta kigenda kabisa nico gituma ministre wa planification ministre ajejwe finance n'ujya ajejwe ubudandaji n'abantu ubundi baba bafise temperature y'ukugene igihugu kibayeho bavunira akagohe none igihugu kitexporta kitarunga ibintu hanze kibaho mu gushera ariko iyo ugurisha ibintu hanze ajya amadolari urayaronka aho se twirirwa turarira tuba tuyisasira bavunira akagohe none bagira iki tuyaronke ndagusabe ubutunzi bw'iki gihugu
aba batunzi bafise ibifaranga n'ibiki bari kubirukanga aha biga ni mwebwe bafise ibifaranga jewe akawiti stone ni kuvuga ngo ni na bifaranga kaya gatoya atani nico kamazi yase amafaranga menshi make uzobaza abandi uzobaza abandi wabe ko araho duhurira bavunira akagohe basa wo yafise yabo bayafise ni baze ariko bitegwa na politique nationale kundi imeze politique nationale il faut kwiba politique nationale d'intéressement ituma babona makarusho uje yunguka iyo umuntu wo hanze azanye amafaranga akadandaza atunguka aca yigira je ivyo ndabifitiye experience kuko hari habo nigeze kuzana ndabazana umudagi ikindi gihenzana umugande hanyuma ndabatembereza ndabereka hose icyo gihe nari ngishushe nkiva muri bijya by'ubutegetsi hanyuma baca bambwira ngo stay home nguma muhira baca ndabaha imodoka n'umushoferi barazunguruka za Buyenzi za Bwiza baragenda mu mamangazini barahaguruka bagenda mu mabiro hirya no hino bagarutse bambwira ati jewe nditahiye kubera iki aho bashika bose bavuga ngo ushaka gukora iki nshaka gukora iki mpa mahera ndakwereke nuko birukana abantu umuntu gatangura kumwaka amafaranga atanicura mu marira abantu bikika ngaho basaba amafaranga ugira nico gihugu cyonyene kimeze gutyo ikibi nuko bakavya burya nta mwongo buri satu bidahizwe uya none ahanyene turi aha jewe ntwicaye aha muri iki gihugu cy'u Burundi barahara ariko je vraiment ntabonze urazi ko nisaziye sinciruka cyangwa wanse kubavuga ubazi jewe ntubavuga none ivyo ntwari cyo ubu hari ico ncera akantu wagumye uvuga uti harinda kuba igihugu icuka gituma abantu bahahurumbira wewe uri secrétaire général de l'État nyene icubahiro nguriye muzicare mu vyige arafise abakozi murafise abakozi jewe sinshaka kwivanga mu bitandaro ano nashaka intererano kwe ndayifise urabona twebwe muri transition gihe twari duhari turi muri rya vurugu ibi byerekeye development n'ukuri sico cari kituri mu mutwe kuko nta igihugu ntigishobora gutera mwebwe byari imfata kibanza nyine uretse no kuba imfata kibanza ahubwo hari ibikorwa tugomba kurangura kugira ngo igihugu kive mu kajagari kije ku murongo kwari ugushayura nivyo kandi twarabishoboye kwe yego pe muzompa amanota washaka yego hanyuma inyuma y'ico gihe tugomba guhindura disk tukumva yuko tuvuye mu masasu twinjiye muri economy hariho abantu bamwe jewe mu mbabarire kubidudurira ko hariho bamwe tuganira inyuma y'imyaka 10 ukibaza niba twaravuye mu ntambara niba tutavuye mu ntambara tukiri mu ntambara ntituzoba develope 2 kugira ngo igihugu gishobore kuronka amakori il faut yuko activité muri iki gihugu de production ziba nyinshi mukagira abantu 5 6 8 bakora ama activité commerciale cyangwa de production gusa muri iki gihugu ntaho tuvuye ntaho tugiye il faut yuko abantu baba benshi bakora activité nyinshi kugeza igihe beexporta bashore hanze ni absolument ni kintu gikenewe nta gihugu gitera imbere kidakora exportation amadollar ntituzoyaronka akwiriye ata exportation dukora ubunyi chance dufise nuko hariho tujya tutumine son excellence yirwa aracungira hafi ariko transformation ngaha hakuna kuvuga ngo tujya tuntu ngo acungira hafi nuko ndatubona ndi kure tubari dutoya ari kuri hafi tubatune hafi nituni abibonera muri televiziyo ariko biraboneka yuko kameme hari hakarusho urabona twavuye kuri 7500 muri marché parallèle utugeze muri 5800 ujya hari hakarusho ubona ku excellence tera imbere go ahead c'est très bien ariyo hanyuma tubandanye muri iyo nzira kuko tutavuye muri iyo ngendo yo kuvanga
politique n'ubu budandaji burya ça ne va pas. None ivyo bivanze gute ha biravanze acha we ngo politique n'ubudandaji aya nzobimwibwirira tuzobimwibwira muri babiri yego ntabivugira ngaha ariko urabibona ahantu birakenewe yuko haba umurongo birakenewe yuko haba umurongo hakaba des activités politiques zimeze neza zihembwa neza je dis bien zihembwa neza hakaba na des activités génératrices de revenus ziteza imbere umuntu akagenda akakora inoti zikinjira muri caisse de l'État twende ngaha mu Burundi dufise atunyinshi dufise des minere dufise Lolac dufise Congo tunakosa nini ikindi nensistako amashure s'il vous plaît amashure yacu ni poto ndego pe je sintinya kubivuga biri kuraraba ufate abanyeshuri bahijeje université secondaire iki uze kubakoresha examen yo kuza gukora imoyera yo kuza gukora iki usanga wapi c'est quoi cette histoire c'est quoi iyo kugira ngo tube compétitif hanze je mumbabarire hanze ndabona abantu benshi qui ont fait passer les examens etc abantu bakireshisa b'abarundi nababize hanze naba ubona bevoluer ukundi apana muri aya mashuri yiwacu il faut revoir ico kintu twebwe uko twiga waheza secondaire primaire gifaransa ududubiza secondaire none amakori arashaka kwica indero gutyo none la production c'est quoi il faut kukoresha ubwenge ugakoresha n'ingufu udafise ubwenge wokora iki ikintu cya tuturusho abo bantu byoshika bakaguma basaba uturusho kugira ngo bahombererezemo amakori kandi bari bagize kugira ngo baborohereze mu gushinga imitahe ga hari cokogwa ushaka kungora aho bikorerwa ntuhazi se muri leta hagiye nimwe muba muri conseil des ministres nimwe mubiba mubirabira c'est yuko mwanka kugira ngo azovyisinye mubirabira kure none ikindi kintu cokogwa kugira ngo ntibabe no kubyanka point il faut réguler ça nta bindi nta kuko nta uzoza kugufunga nguranse ika nta uzoza kugufunga nguranse wo mubwira uti itegeko ni riba ryanditse wewe wararangije igihe cawe point niba wahomvye ugara nuko atabyushoboye hazu uwundi niko bimeze burya ndababwire kugira ngo dutere imbere il faut une rigueur ubandanije ugatetesha abantu ni kujya ufyinisha umwana uzanye ibintu byo gukara rero muri ivyo bintu absolument tugomba gukara kugira ngo dutere imbere tugomba gukara kugira ngo abantu barondera uturusho niba bakumva nabi none ntibashaka abanyumve nabi après tout ndashaje mais nukuri ivyo nivyo il faut réguler cela il ne faut pas kubireka bikaba vyinshi hanyuma ukaza kurira ngo vyanse gutayi wowe ubisinya ari wowe uvyemera ibyo ntibifata na gatoyi kandi nivyo biri mu bintu bidekuraje abantu bagira bati none jeho kuki kandi ndakubwire burya ibi bintu ntibigoye muri iki gihugu nakantu nshaka kongerako jewe urabona nabaye vice president umuhutu nabuyoya n'abasoda b'abahutu bari bahari kwari kwa kundi nagombye gusereka kuriya nyene hago gusereka kugira ngo shobore kumvikana n'abantu mbe hagati na hagati kugeza igihe bagira batujya muhungu n'umwana mwiza sibyo haragera igihe le 1er mai itariki ya mbere urazi za kosibu zande bijya umunsi mukuru w'abakozi ujya umunsi mukuru w'abakozi bose bandungikira ama message ngo kongera umushahara ico nakora nafata nk'iminsi 2 imbere ngaca mpamagara bijya confederation syndicale du Burundi hariho n'indi y'aba boss tukicara tugaharira umunsi wose twise abaministre batatu bakatubwira ibibazo byose bafise tukabahinyisha
baje batubwira ati umva twavyumvise ariko twebwe ntidushobora kubibwira bari abandi ti rero mutabibibwiriye twebwe turihorera ariko twavyumvise twaca tubahamagara tuti bazane nabicarika hajya muri conseil des ministres nibo bicara mu bibanza by'abaministre bari 29 29 umwe akavuga abaganga bakavuga abanyeshure bakavuga bavuga nk'amasaha 6 mfata note abaministre nibo bicara inyuma jewe barankariye ngo president ngo uronona amafaranga yambaye aho ni wayononera iki nawe nawe uratangwe ku mucamanza sibyo ntayo nonona jewe narabasiguriye ndababwira nti umva mwabagabo jewe imbere yo gufata mission tufata ordre de mission ko imeze tukarungikira ambassadeur agaca dukorera amahoteli akaturungikira ibiciro byose uko bimeze refre tugaca tubirungika muri ministère des finances mugaca muduha ayo mafaranga abaye make turababwira ko yabaye make kuko byaranshikiye nko muri New York amafaranga duherana gucyo kubera nahantu hazimba cyane nigihe hari abantu benshi salaire zira plutôt les loyers n'ibiciro biraduga bikaba multiplié par 2 hanyuma nkabibabwiye ndabasigurira ku buryo nabahaye mission z'amezi 6 bararaba ntumva rero mwabagabo muri ko bavuga ngo ndayonona mwabonye icyo ndayakoresha rero niba mudashaka mumbwire jewe nigumire ngaha niba mwambwiye ngo mpagarike inamba nkaba nirirwa ndirukanga jewe ndigumiye ngaha ariko ntimuzoze kudedeba imbere yanje ngo vyananiye gaciye bambwira ngo bani bandaniritse ambwiye ngo ibandanize ko nabo bari bakeneye amahoro rero burya hariho ini complicité ishobora kuba hagati ya leta n'abantu kugira ngo habe ini limite de dépenses kuko kugira ngo dutere imbere mes chers amis tugomba kugabanya ama dépenses nukuvuga kujya kw'abashinwa bahora bambara twadushati kuri Mao Tse-tung natwe twebwe ngaha anyuricara ugasanga umuntu ashaka kubaho nk'anuze nk'abarochildi bari abandi ntavyo tuzoshobora ndakubwiye nuko mu bantu babeho tugomba kupanda pole ariko caisse de l'etat inaja ibarabara ligakogwa televiziyo aya internet igakora ijana ku ijana hanyuma les affaires ntushobora gukora les affaires muri iki gihugu udafise internet imeze neza iyo uvuye muri Tanzania ukinjira ngaho i Burundi les prix ni multiplié par 20-30 none ivyo bintu ni ukuvuga ko bizimvye cyane ngaha kubera iki nuko babizimbuke rero c'est possible kuko je hari habo twahaririye ne bagire gute kugira bizimbuke ega nako nyine bakeneye acha ntibivugirwa ngaha oya izovugirwa ahandi yego pana ngaha urakoze nibyo jewe enquête mfise umwana yize télécommunication il a fait l'étude kuva muri Afrique du Sud kuduga kugera muri Uganda abantu bivugirwa rero birakwiye kwavugirwa abatanga kori birashoboka ko baba bakundanye bagakundana abatanga kori n'abatoza kori ubundi bateza gukundana ko bigomba kugenda sinzi n'igituma bagomba gutinyana kwe rero hari igihe nigeze ndumva haize nk'imyaka 3 hari hageze ntangura kubaza kontable wanje ndege ntiboza kunkontorora kugira ngo menye utwo nsigaranye ntatangura kujya mu bitari vy'iwanje yaragiye arabivuga muri Obere bavuze ngo ashiye umugabo kweri kabisa ariko wisabiye ko batangura kugukata yego kweri ni nabivuze naivema kandi j'étais sérieux ariko warayabona nayo bakata oya nuko mu mwaka wahera nari ayatari gwanje mbawurije kuza gufatira indi deni ubu munsi sinashaka ico gihe sinashaka kongera gufata ideni nashaka njya yiwanje ariko birashoboka rero gukundanisha abatanga kori n'abatoza kori none urumva umutoza kori n'umutanga kori barabana nta numwe azevita uwundi
nta kamaro kuko bankana rero ahubwo bagomba gukorana abazi ubwenge buhanitse ariko budari bwiza usanga ari bari complice abana mayeri usanga bari complice ibyo nabyo si byiza ariko ifo kuba controle kwe kuko burya leta itaronse uburyo nta kigenda jewe ndi convaincre yuko ifo ko abantu basora nukuri ifo ko basora ariko rero ifo ko leta nayo ica amaempo agendeka ari baguca amaempo kagira tugasanga wapi kabisa byanse birashika ariko ndibaza yuko hashobora kuba ama enquête ku buryo amaempo azara amaempo ibyo rero ni ibintu byoroshe bwa kabiri burya twebwe abarundi ifuko tumenya aho tugeze jewe j'insiste beaucoup yuko tumenya aho tugeze kugira ngo tumenye ko tudashobora kuzomererwa neza andehoro y'igihugu cacu andehoro y'igihugu cacu iya pado salut ifo yuko igihugu gitera imbere tukaronka ibyangombwa byose abanyagihugu bakeneye natwe tukagira amabarabara agera ku mitumba yose tugaronka umuriro urabona nk'iyi vire ukuntu imeze mu vyerekeye electricité moi je regrette beaucoup je ndi mu électricien de formation yo ndiko ndaraba amacable souterrain ngaha muri iyi vire birateye isoni nukuri kose none ko bitazikora bizokogwa n'amakori n'amakori ariko twipange twipange uno mwaka dukora iki umwaka uza dukora iki turazi ubwenge bukwiriye harabusaba ibihano nawe aya nta busaba ibihano wana narahanywe bikwiriye ubasaba imbabazi ndanabeshegwa sinzose ubasaba imbabazi kandi ntabazi n'abahatsi oya vraiment nta umuntu wese wo munyamakosa agomba guhanwa vraiment cyane nko mu nk'ibi byerekeye imisoro niki ifo yuko abantu batanga imisoro serma ntibakavye kuko hari gihe usanga bajya abantu bo muri obere nabo nyene bakavya ugasanga barakwirutse inyuma ibintu bitari byo ukazirigura burana imishatsi kera cye byaranshikiye shikahongira nti mu mpora iki ariko ibyo nibisanzwe n'ubuzima c'est une lutte ariko ndibaza yuko leta ifise ubushobozi bwose cyane muri iki gihe ifise inzego zikwiriye kugira ngo ishobore gukosora aho hose hadashobotse hanyuma igihugu kigende nko kuri rayi icyizere kirimo rero ndayizeye kabisa ndayizeye urakoze cyane president ndayizeye